dufashanye na Bikira Mariya kudufasha. arungika ijambo ryiwe rikagenda rinyaruka. Ngiyi mariyato y'uno mwaka irashitse. Bakunzi mwese dusangiye gushigikira Radio Mariya, ijambo ry'Imana rigenda rinyarukiramwo kugira ngo rishikire abantu bose. Ngaka kandi karyo gashasha turonse kuguterera kugira ngo insamirizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, nk'uko Bikira Mariya yabigize, inyarukanira ijambo ryiwe abantu bose bakeneye kuronka umuco w'Imana n'ubuzima bw'Imana, nk'uko Bikira Mariya yarinyarukanye mu mbanyi yiwe ajanye iryo jambo, ajanye ijambo mu nzu kwa Zakariya na Elizabeti mu ntara y'Ubuyuda. Radio Mariya igomba kunyarukana ijambo mu ntara ritarashikamwo, mu bigwati n'ibisagara ritarashikamwo. Nico gituma iyi mariyato twese abakunzi b'umuvyeyi Bikira Mariya, abakunzi ba Radio Mariya, na cane cane uyo wese ashaka gufasha kugira ngo ijambo ry'Imana rigende rinyaruka muri ibi bihe turimwo no mu bisagara n'ibigwati n'intara ritarashikamwo, dutumiriwe guterera uko dushobora kose kugira ngo umugambi Imana Data yagize kuva kera uranguke. Uyo mugambi nawo si uwundi, nuko ijambo ry'Imana rishikira abantu bose. Kuva kera narindi Imana yatanga ubuzima ikoresheje ijambo, kandi kugira ngo tugire ubuzima yatungikiye ijambo mu mbanyi ya Bikira Mariya. Mariya aramunyarukana yihuta mu misozi no mu ntara y'Ubuyuda. Ese Radio Mariya nayo yoshika mu misozi yose no mu ntara zose, ijambo ry'Imana rikanyaruka nk'uko ubunyarutsi bwa Bikira Mariya bwarishikanye mu ntara y'Ubuyuda, naryo rigashikira intara n'imisozi n'imitumba, ingo n'imiryango. Duterere rero kugira ngo ijambo ry'Imana rigende rinyaruka hose. Uragahezagirwa n'umukama wewe uterera kandi ushaka kugumuterera kugira ngo ijambo ry'Imana ribandanye rinyaruka. Nawe umukama naguhunda umugisha n'umuhezagiro mu wawe no mu vyawe. Uragahorana Imana.